ukaririra wa mugisha Imana yari yaraguhaye, ukaririra bya bihe Imana yari yaraguhaye. Nanje ndabaramukije mwese amahoro y'Imana, amahoro y'Imana. Nuko Imana yacu irakoze, shimiye Imana yo mw'ijuru yateguye ibi bihe kugira ngo duhembuke mu mitima, kandi turamaze kumva ibitari bikeyi uhereye kuva ku munsi w'ejo. Ibyo tumaze kumva ni byinshi cyane. None nanjye ndashimiye Imana yo mw'ijuru yemereye guhagarara imbere yanyu kugira ngo dusangire ibyo Imana yashize mu mutima wanje. Tuva hariya mu Kirundo twarasezeye ishengero n'abakozi b'Imana, hanyuma rero baradutumana intasho udushitsi no tuze tubaramutse. None nimwakira intasho zabo. None rero ndafise nanje amajambo nagomba tuganireko muri uyu mwanya Imana itwongeye. Twariko turumva ku vya mpwemu yera, igikorwa ca mpwemu yera mu bugingo bwacu. Nanje ndafise ico Imana yampaye tugomba tuganireko. Dusome hariya mu gitabo ca Yobu, Yobu kirya gice ca 29. Yobu 29, turaza gusoma duhereye kuri urya murongo wa mbere. Yobu 29 ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Yobu ari umugisha yari afise kera. Maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'ibiraguragu ati, compa nkaba nari meze nk'uko narindi mu mezi yahise, nko mu minsi Imana yanzigamiramwo, igihe itara ryayo ryakira hejuru y'umutwe wanje, umuco wayo ukancisha mu mwiza, nkaba nk'uko nari meze igihe nari nshitse ubukombe, hamwe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje, igihe ishobora byose yari ikiri kumwe nanje, abana banje bankikije, ibirenge byanje bitonyanga ivuta, ubwato bwimbwe mu gitandara bukisendanishiriza amavuta ya elayo. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ni imirongo dusomye muri iki gitabo ca Yobu. Ngaha turabona n'amajambo Yobu yariko aravuga, kandi tubona ngo yari amajambo y'ibiraguragu. Yobu muramuzi ivyamushikiye, amageragezwa yahuye nayo, ivyago yahuye navyo. Hanyuma rero ngaha Yobu yariko aravuga amajambo yibutse uko yarabayeho ubwa mbere, yibutse umugisha Imana yari yaramuhaye. Yobu ngo araja ahantu ararira, yibuka umugisha Imana yari yaramuhaye, ariko uwo mugisha wose wari waragiye urakamangana. Ivyo yari afise vyose vyari vyaheze. Murazi Yobu Imana yari yaramuhezagije uruvyaro, ariko urwo ruvyaro rwose ruragenda rurahengetera. Yobu Imana yari yaramuhezagije amasho, ariko ayo masho yose aragenda arahengetera. Yobu ahura n'ivyago bidasanzwe, hanyuma aja ahantu ukwibuka uko yarabayeho kera. Imana yacu nidutabara. Yobu ngo atangura kwibuka, yibuka umugisha yari afise, maze amaze kuwibuka
avyibuka ngo araturika aragira gute? Ararira. Ijambo mfise tugomba tuganireko n'iri jambo rivuga kuririra umugisha wahoranye. Yesu nahabwe icubahiro. Kuririra umugisha wagize gute? Wahoranye. Yobu usomye muri iki gitabo, muri iki gice ca mbere, Yobu yari umuntu afise icubahiro, yari umuntu yari yubashwe, yari umuntu ataco yarabuze, yari umuntu yubaha Imana, ariko ibyago biramushikako, umugisha wiwe wose uragenda uraherengetera. Yobu ngo aja ahantu ararira. Hano turabona amajambo yavuze ngo icompa nkaba nari meze nk'uko narindi mu mezi yaheze. Mu mezi yarenganye hari uko Yobu yarabayeho, aravyibuka aca aravuga ngo icompa nanje nkaba nk'uko nari meze. Imana idutabara, Imana idutabara. Mbega hari uko wari umeze? N'iri jambo numvise ngo twongere twibukanye mu buryo bw'impwemu. Hari uko wari umeze mu buryo bw'impwemu, hari uko wari ubayeho, hari umugisha Imana yari yaraguhezagije, hari ibyiza wari ufise kandi urabizi. Ariko Yobu aravyibuka, aribuka uwo mugisha Imana yari yaramuhaye, aca aravuga ngo icompa nkongera nkamera nk'uko nari meze mu mezi yahise. Ngo igihe Imana, ngo inama y'Imana yari mu rugo rwanje, igihe ngo narishize ubukombe, igihe mu rugo rwanje hari hubashwe, ngo hatonyanga ivuta, amavuta ya elayo, yo baragira gute? Aravyibuka. Amen. Nagomba umuntu yongere yibuke uko yarabayeho mu minsi iheze. Twariko turiga ku vyamuhemu yera. Uno musi turakeneye iminsi yacu ya kera. Amen. Turakeneye iminsi yacu ya kera, ya minsi y'imhemu twari tubayemwo. Nagomba umuntu yongere yibuke, wongere wibuke uko warubanye n'Imana yawe, wongere wibuke wa mugisha Imana yari yaraguhezagije, wongere wibuke ya mavuta Imana yari yaragusize. Ariko uno musi w'icero vyiyumviro kabirondera bikabura, uriyumvira aho wari uri mu myaka iheze, ukumva kusigaye urahantu kure yaho Imana yari yaragushitse. Imana itugirire neza. Yobu ngo aravyibuka, araturika aragira gute? Ararira. Icompa nawe uno musi ukaririra wa mugisha Imana yari yaraguhaye, ukaririra vya bihe Imana yari yaraguhaye, ariko uno musi usigaye uvyumva nk'umugani. Imana idutabara. Ivyo bihe urabizi, urazi uko warubayeho, urazi ya mihezagiro, izangabire wari ufise, uno musi zaragiye. Ongera wibuke, ongera wibuke, hanyuma uririre umugisha wawe. Yobu aravuga ngo icompa nkongera kubona vya bihe nari mfise mu gihe giheze, mu mezi aheze. Sinzi igihe umaze wihanye. Ubu butumwa nabuhawe ku bantu bari ngaha tumaze iminsi twihana. Siko yemwe? Ntitumaze nk'iminsi twihana, tumaze iminsi tugaburirwa ijambo ry'iki ry'Imana. Nawe kukura ubutumwa kuri uyu muntu ari mw'ishengero amaze y'imyaka, ariko hari ivyo yatakaje, hari ivyo yatakaje. Nahari ngaha hari ivyo yatakaje, kandi wewe urabizi. Yobu yarabimenye, aribuka ngo hari umugisha nari mfise, hari ivyo Imana yari yarampezagije, ariko uno musi ntavyo nkibona. Mu rugo rwiwe yarasigaye agayitse,
ariko ararira. Amen. Ikibazo abakristo ba kino gihe uyu mugisha barawutakaza, ariko hakurira ngo baririre Imana akabona umenga n'ibisanzwe, akabona umenga n'ibisanzwe. Wahora usenga ariko uno munsi warabihevye, wahora wisondesha ariko uno munsi warabihevye. Ongera usabe uririre umugisha wari ufise. Amen. Bene data, turi mu minsi ikomeye, turi mu minsi igoye, turakeneye gukomoza umugisha wacu twagize gute, twahoranye. Amen. Hari umugisha wahoranye ariko uno munsi ntawe ugifise. Hari amavuta Imana yari yaraguhaye ariko uno munsi ntawe ugifise. Ongera urire ubarire Yesu uti nkomorera, 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 Imana idutabara, nkomorera. Yesu naratakaje. Hari abantu mwe muyambariye ko hari abantu bicaye ngaha baribwe abandi baratakaje. Amen. Hari abantu bicaye ngaha baribwe imihezagiro yabo yaragiye. Amen. N'umunsi wongera ukomoze, wongera ukomoze, urire ubarire Yesu uti nkomorera, nkomorere wa mugisha nahora. Yesu nataba dusome hariya mu gitabo ca Rusi, turaba umuntu yari yaratakaje ariko arabimenya nawe nyene ko yatakaje. Igitabo ca Rusi kirya gice ca mbere, Rusi kirya gice ca mbere, n'urupapuro rw'306 kugira ngo tunyarutse. 306 Rusi kirya gice ca mbere, dusome mwe duhereye ku rujya murongo wa mbere. Yaravuga ngo Elimeleki na Nawomi basukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu i Buyuda azukira mu gihugu c'i Mowabu, bona umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe yitwa Nawomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni ubundi yitwa Kiriyoni, bari abanyefurate y'i Betelehemu i Buyuda. Bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana n'abahungu biwe bombi, babiri abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa ubundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Dusimbe kuri 19. Nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwa baduka. Abagore barabazanya bati mbega uyu yoba Nawomi? Arabishura ati nimube mukinyita Nawomi, ariko munyite Mara, kuko rugira byose ivyo yangiriye vyambereye umururazi. Navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ndi imbokoboko. Munyitiriki Nawomi, Uhoraho ko yanawuntuje, kandi rugira byose akaba yanteje ibyago. Uko niko Nawomi yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi, umukazana wiwe, bavuye mu gihugu c'i Mowabu bashika i Betelehemu mw'itangura ry'igenya rya Seyire. Imana yacu nihabwa icubahiro. N'iyi nkuru y'uyu muntu yitwa Nawomi. Nawomi yari afise umugabo yitwa Elimeleki, bari basanzwe baba i Betelehemu i Buyuda. Hanyuma rero ngo ikigoyi kiratera i Betelehemu, barabura ivyo barya,
hanyuma rero ngo baca bafata ingingo yo gusuhukira i Mowabu, kubera aho bavuga ati tuzoronka y'ibidutunga. Elimeleki ahitana nawo mu mugore wiwe, ahitana n'abahungu biwe babiri, barasuhuka bagenda i Mowabu. Bashitseyo barakora, kumbure bararonka ibibatunga. Ariko haciye igihe Elimeleki ngo aragira gute? Arapfa. Imana idutabara. Bamaze gupfa iwe nawo masigara n'abahungu biwe, hanyuma haragera igihe abahungu biwe nabo barazana abagore, bazana abakazana uko ari babiri, yari Rusi na Orupa. Hanyuma rero haciye imyaka 10 n'abo bahungu nabo baragira gute? Barapfa. Mbega Nawomi ntiyagize ibyago yemwe? Nta byago yagize. Nawomi ubwa mbere abura umugabo wiwe, ugira kabiri abura abahungu biwe bangahe? Babiri. Hasigara ari kumwe nabo bakazana babiri. Nawomi agira ibyago, Nawomi agira agahinda, Nawomi agira umubabaro, arabura abantu biwe. Hanyuma araba ngaho ababaye, naho kumbure yaronka ivyarya ntiyavyibuha, kuko umuntu yafise ibibazo no ku mubiri biragira gute? Biraseruka. Iyo umuntu afise ibibazo vyo mu mutima no mu mubiri biragira gute? Biragaragara. Nawomi rero aba ngaho, hanyuma haragera igihe inkuru iramushikira. Inkuru irarumva inkuru ko Imana yagendeye abantu b'i Betelehemu, Imana yabibutse. Arumva ko Imana yabibutse Betelehemu. Hanyuma rero bamaze kumva iyo nkuru, aca aravuga ati reka dusubire iwacu. Naho byangendeye uko, reka nsubire iwacu. Imana nidutabara. Hanyuma rero ngo amaze gufata urugendo, arajyana n'aba bakazana biwe, aragaheza arabinginga kugira ngo basubire inyuma, ariko Orupa aremera arasubira inyuma, ariko Rusi barajyana. Nagomba mvuge Nawomi ngo ashitse i Betelehemu, kuko i Betelehemu yarazwi, bari bamuzi. Hariho abagore kumbure basengana, hariho abagore bari bazinanye. Barumva inkuru ko Nawomi azogera gute? Azotaha. Ngo barashwa baduka baza kuraba Nawomi kugira ngo bamusanganire. Hanyuma ngo baraza ari benshi, ngo barakorana. Hanyuma rero ngo bariko baritegereza, ngo baramuyoberwa, batangura kubazanya ngo mbega uriya yoba Nawomi? Kumega ntasa nawe. Hari uko yagiye ameze, hari uko yagiye asa, ariko aje yagize gute? Aje yagize gute? Aje yahindutse. Ngo barabazanye ati mbega uriya yoba Nawomi? Nawomi aravyumva. Nawomi aca aravuga ngo munyitirike Nawomi. Nawomi vyasigura ngo igikundiro. Yagiye ameze neza, Nawomi yagiye avyibushe, Nawomi yagiye kayangana, ariko ngo agaruka yarafutaye. Agaruka yaragize gute? Yarafutaye. Bakamwitegereza bakamuyoberwa, bakaza ati ko twamuheruka soko ameze uku, none vyagenze gute? Nawomi aravuga ati reka kunyita Nawomi, narahuye n'iki? Narahuye n'ibyago. Wanavuye ino ninahaye, none ngarutse ndiki? Ndi imbokoboko. Imana idutabare. Hari abantu basigaye ari imbokoboko, bahora baninahaye mu minsi iheze, mu myaka irenganye, ariko uno munsi ni imbokoboko. Amen. Uno munsi basigaye ari imbokoboko, kuko hari ivyo batakaje. Nawomi yagiye afise umugabo, afise n'abahungu, agaruka wenyene. Yesu adutabara. Hari ingabire wari ufise, ariko waranjanjwe. Ivy'agakiza wifashe bito. Imana itugirire neza. Hari ingabire Imana yari yarakugabiye, hari ivyo Imana yari yaraguhaye, ariko uno munsi ntavyo gisigaranye.
usigaye uri imbokoboko. Naho uhagarara muri korale uri iki? Uri imbokoboko. Naho usenga uri imbokoboko, hari ibyo watakaje. Nabo maravuga ngo reka kunyita nabo. Jewe nimunyite Mara, sinjitwa Naomi, kuko hari ibyo natakaje. Ico mukivuga ukuri, ukivuga ukuri imbere y'Imana. Yesu ari hano agomba gutorere ibyo watakaje, ari ngaha agomba gutorere. Yesu agomba gutorere. Komoza umwemerere, umucire bugufi. Imana ndabizi hari uko nari imeze, hari uko Imana hari ibyo Imana yari yarampaye, hari ingabire nagendana, hari ibikorwa nakora by'ibanga, ariko ibyo byose naragize gute? Narabitakaje. Sigaye ndi imbokoboko, sigaye ndi imbokoboko. Wivuga ukuri, hanyuma Yesu ari hano agutorera. Amen. Mbega murifuza ko iyi korane tugarukana ibyo twatakaje? Abavyifuza kiriza turabo. Haleluya. N'abakozi b'Imana hari ibyo twatakaje. Yesu yongera tugarukanire, atugarukanire ibyo twagize gute? Twatakaje. Reka kwifata uko utari, ivuga ukuri imbere y'Imana, wivuga ukuri, reka kwihagararako. Yesu arakuzi. Ijuru riratuziye, ijuru riratuzi. Ntagira umuntu yo kwifata uko atari, kuko Imana iratuzi. Yesu aragomba tugarukanire ibyo twatakaje, ariko tumuciriye bugufi. Yesu nabahezagire n'aya majambo y'Imana. Imana yamaye kugira ngo twibukanye. Imana idukomorere, uririre wa mugisha wahorana, bya bihe wari ufise imbere y'Imana. Imana iracabyibuka, ariko wewe wifata ibisanzwe. Waratakaje, uri kubifata ibisanzwe. Uyu munsi uri kugenda utsindwa, uri kugenda unanirwa, ivy'agakiza biriko birakunanira, kuko hari ibyo watakaje, hari ibyo watakaje. Hari ingabire Imana yaraguhaye, ariko uyu munsi ntazigifise. Amen. Ndagomba ndakugira inama, wemere ubarire Yesu. Mubarire Yesu uti ntorera, nkomorera kuko naratakaje, nkomorera zangabire. Yesu natabara. Imana itugirire neza. Dusome ariya mu gitabo c'abacamanza, tuza guteba kuko umwanya wagiye. Have dusenga Imana. Gitabo c'abacamanza, dusome kijya gice ca 16. Nkomorera Mana yanje, nkomorera kuko naranyazwe. Amina. Muntu wese akomotse. Hano dusome Abacamanza 16 kuri uyu murongo wa 28. Dusome turabe. Maze Samusoni atakambira Uhoraho, atewe Mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka, umpese inkomezi iri rimwe gusa. Mana, nsubiriza Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa. Mpora amaso yanje yombi, Mana idutabara. Uyu yari Samusoni. Mbese Samusoni Imana yari yaramuhezagiye. Samusoni ari uko Imana yari yaramugize. Samusoni ari uko Imana yari yaramuhezagiye. Yari yaramwambitse inkomezi, ariko Samusoni aravyanjajwako, abifata ibisanzwe, aja gukina na Delila, aribagira, aramena iki? Aramena ibanga. Hari abakristo bamenye ibanga, hari abakristo bamenye ibanga, ivy'agakiza baravyanjajwako, babifata ibisanzwe, bituma ivy'Imana yarabahaye bigenda
Samusoni rero amaze gucumura, amaze kumena ibanga, hanyuma rero Abafilisitiya ngo baramufata, kandi bamaze kumufata igikorwa cya mbere bamukoreye ngo bamunogoye amaki, bamunogoye amaso, acaba ngaho atamaso afise. Mbega umuntu adafise amaso yogendagenda? Samusoni aba ngaho mu nzu atamaso afise, hanyuma aragera igihe arumva intuntu, aravuga ati yewe Uhoraho, ngirira ikigongwe rimwe gusa, unyongere inkomezi kugira ngo nihora Abafilisitiya. Banogoye iki? Hari abanogowe amaso y'imwema, amaso y'imwema atakibona, basigaye bagenda ari impumyi, basigaye bagenda ari impumyi, amaso y'imwemu. Abafilisitiya baragize gute? Barayanogoye. Ariko uno munsi ndakwifurije wongere ugaruke kwa Yesu, umubarire, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi, hari ivyo natakaje. Yesu natabara. Wahora uryama, Yesu akagusanga ahura akakuyereka. Wahora usenga, amasengesho yawe akaduga agashikira Imana, mukavugana n'Imana. Ariko uno munsi usigaye uryama n'ugusenga ntusenga. Imana idutabara. Usigaye uryama ukarota abadayimoni gusa, hari ivyo watakaje. Nagomba dusenga Imana uyu mwanya, tugomba dusenga Imana. Numvise mwema mbara ko Yesu agomba gukomorera abantu batakaje, ariko bemeye kumucira bugufi. Muntu yemeye kuza akavuga ati mbabarira, ngirira imbabazi. Samusoni aravuga ati ngirira imbabazi iri rimwe gusa, nihora Abafilisitiya banogoye amaso yanje, ngirira imbabazi iri rimwe gusa, unyongere inkomezi. Amen. Hari inkomezi murinde. Muri Yesu haracari inkomezi, muri Yesu haracari amavuta, muri Yesu haracari umuhezagiro. Ubwo bugaragumaranye iminsi, muri Yesu amazi aracariho, muri Yesu amazi aracariho. Wokwemera za nzuzi zokongera zikadudubiza, wokwemera vya bihe zokongera bikagaruka. Yesu nabagirire neza. Dusozerere hano mu gitabo cyo gucura intimba, hano mu gitabo cyo gucura intimba. Je ndabaha kaze gucura intimba kwa Yeremiya, kiriya gice ca 5. Cemakaze muntu agomba kongera gukomoza. Gucura intimba kwa Yeremiya, kiriya gice ca 5, ujya murongo wa 20. Harabe murongo wa 20. Niki catumye utwibagira ibihe byose, kandi ukaduheba kumara igihe kirekire kingana gityo? 21. Nutwigarukanire Uhoraho we, natwe turakugarukira, dukomorere iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Shiti waradutaye ruhebwa, ukaturakira birenze urugero. N'aya majambo y'Imana ngo nutwigarukanire. Bangahe bagomba ko Imana ibigarukanira? Amen. Bangahe bagomba gukomorerwa ya minsi bahoranye? Ndabahaye kazi, nimuvyaguruke, shika ngaha Yesu yongera abakomore. Amen. Ukomorerwa ya minsi wahoranye, wowe uri ngaho urayizi, urazi uko warubanye n'Imana yawe. Abakozi b'Imana babegere, babarongore kugira ngo wongere kuronka vya bihe vyawe, vya bihe wahorana, ya minsi myiza, igihe inama y'Imana yari mu rugo rwawe, igihe inama y'Imana yari mu rugo rwawe, umutima wawe hari ivyo wahora wumva. Amen. Na kaze, kaze. Yesu aragomba dukomorere. Amen. Aragomba guhembura abantu bamaze iminsi bari mu bugaragwa. Amazi arahari, amazi arahari. Ingo munywe, ingo mushike muyo kw'isoko y'amazi y'ubugingo. Yesu nabahezagire.
Yesu nabagirire neza. Ngwino ubarire Yesu aterega naha natakarije, aha niho vyangoreye. Mubarire Yesu aho watakarije, mubarire aho vyakugoreye, umubwire udaciye ku ruhande. Yesu arakugarukanira ivyo watakaje. Mubarire ati natakarije aha. Kaze bakozi b'Imana, mubafashe mubegere n'aya majambo y'Imana. Imana ibagirire neza. Twongere dukomoze iminsi yacu ya Pantekoti, twahorana yo mu mutima, yongere igaruke mu mitima yacu. Vya bihe vy'impemburo zongere kugaruka mw'ishengero ry'Imana. Ibitangaza vyongere bikoreke. Kaze Yesu abagirire neza. N'aya majambo Imana nibahezagire cyane. Kaze mushike ntagire uwiyumanganya. Yesu hari icyo agomba gukora ishengero ry'Imana muri iyi myaka nyene. Hari icyo Imana igomba gukora mu ishengero ry'Imana, ariko tumucire bugufi. Ibisigaye Yesu ari hano. Imana nibahezagire cyane. Amina.